no bandu mustare nkuko nareka kumenya bijya ngo ujya mwana ngo siwe yakinya AGATSIRIKWA NTIGAHERE yasuye nyene nani shamba abantu bose baramenye kwe baramumenye bamwe bakamudushimwe ngo mama ngo hera ba wa mwana ngo Katia ni sawa ndavuga ngo wewe witwa Katia so ndavuga yasa amazina yanje abo yino mazina yiwanje ntwa Irsa shavuga ngo yegusha ngo wakinye neza ngo je ndumufana wa ndaryoherwa urumva mbanzi yuko indoto yanje mama ndota buri munsi ngiye kuryama ndanicaye sinziriye gusa ariza mu bwonko bwanje kuki mwana ngo twaramukunze welcome karibu kana bateri inkuru gatoya Kumva mwigisha nje arampamagaye arambwira ngo Irsa ni sawa ngo wese wakinye ya film AGATSIRIKWA NTIGAHERE ndambwira yego kuri bijya film subiye kunana ngo tize kwanza neza utashaka kumenyeje kwiga ariko je nari narambwira none madame wene afise indoto yo ariko yarafise indoto nawe nyene yumva hejeje amashuri acabamwigisha jewe yaramubwiye basi nyambo umwigisha par exemple nkunyene je yambwiye mwigisha we yaraje aramubwira ngo oyaha ngo navyo umwigisha ngo wewe ivyo bintu vy'amafilme byashobora kukonona bikakugira umutwe ukaba ikijuju ndavuga sawa ariko madame jeyo niyo ndoto yanje fise icambere nambere ndafise indoto yo kwiga nkeza amashuri ndafise indoto urumva yuko icamashuri ndagifise ki umwanya ndafise indoto yo gukina filime nka mu stare wa hejuru ndafise indoto yo kuririmba indirimbo z'Imana urumva ibyo byose ndabikunda kandi n'iby'ishure uvuze ngo nabiheba ndabikunda cyane gose urumva n'ishure sinoriheba ngo kubera filime sinoriheba ngo kubera amashuri kubera nawe nyine arazi yuko gukina filime yuko nawe nyine hariyo filime zigisha na filime z'ubutera soni ariko je yabonye yuko ata filime z'ubutera soni zihari yavuze yuko ari sinema yigisha kandi irigisha ikerekana ko n'abana bafise umwanya umwe ubwenge kandi ari biharuro ari ikintu cananiye abana bose ndashikana 20 ndakubwire umukinyi w'amafilime uwari we wese usanga azi ubwenge nakijuju co kina filime nakijuju co kina gute nikijuju co kina filime naco nyene co heraya nico menyekana yururururwe mawe ifunde rirandiye yakuriye gukora iki nari mbona tutura nyirakabo nikuriye namukobwa tutura mabukwe yafashe ishati nagenda gufata iyindi hewe mawe urambari tujya mwigeme amahera yarafise ntiyateje kuyagina no ku mufuko kuwatabuse tukawushoneshone gusa Miriam kora arasumba ubusare vyamaho ngo Miriam amaze gukina filime Miriam ngo ahubwo ngo nadesha nabwo yareka shareka ahubwo ni utabizi ujya Miriam ujya n'umustar ya impamvu mvuga ko asumba ubustar aha nari nzaranya n'igikombe mwe mwumva ivyo bintu byabisanzwe kweri ndamukunda nashashi wow nanyomba ifi ndamufitiye ko kweri ahubwo nzoja kumuraba umusuku sinkigira papa na mama ubu mani barabara iyo nkoro ya moso muyaga ni umanagura amahitamo mabi shase kuyakora vyamaho Jamapia iyo nyene mugongoni Mungu Baba dan sina neno la kujificha mugongoni don na la kadoha
havere nyene mama wanje basi ndamwite mama wanje kugira mu myibuke ko ariko nawe ndamwita kiyo sinema y'agatsirikwa ntigahere ngina nyene mama wanje ari mu bitaro bakaja kumutora bakamutora kajya gakobwa kishanse ariko sinakavuge ngo kishanse kajya gafite umutima myiza kimukaboneka uriko urabivuga muri filme urabivuga nk'uvuga filme nari ndamwanka muri filme yakwera chance afise umutima mwiza nanje ndamyikundira cyane na nubone ngo muri filme ngo naramwanka kujya kumushosi agomba kumwica mama wanje ntajya rero naguma ndamufasha imigambi yose urazi yuko imana itigera isiga umuntu mu bibazo imana rero yaramubaye hafi kwa na mama nje bijya byose nimwibaze ngo impamvu yabigira kandi mwarumvise namwe bw'impamvu yabigira nakakurawe ko umugabo wamukunda urukundo rwiza agastusanye temukunda azoca barika n'ubuzima bwiwe n'urukundo rwiwe urukundo rwa kubera yo habaye injirira ubwo atatanguye uwo mukobwa niwe atangiye kunana papa wanje ha mama wanje urumva mu bisanzwe mama wanje n'umugore wa kabiri yego umugore wa mbere n'uyu niyo mpamvu acavuga ngo Jesse sinkinjire mu rugo natanguye ariko basijyamwa na kwe nafise ubwenge shobore gukiza mama ye kandi mu manyeri nka burya iyo ujya mwana atari kuba hari mama wiwe yari kuba yapfuye yamaze no guhamba bahambye ariko n'abavyeyi bazoje baramenya yuko abana bafise inani nyinshi urukundo gushika abavyeyi gwabo yego kandi abavyeyi nabonye bazomenya yuko n'abana hari ico bashoboye kandi atabwo bugira kuko iki nico sigikoranye ubwoba nabwo kigera kiba ariko iyo uvuze ngo jendize iki kintu kiraba kandi kubw'ubushobozi bw'Imana kiraba kamoke mu wa kane baguma bambwira ngo yaha ngo uzobinanirwa ngo mu wa kane ngo biragoye hamwe ngo no mu wa gatanu nacamvuga je nabwo bafise nani nzotuma ndubura ariko nizera shambona ndabitoye ubwoba hacaza ukwiyemera kandi nakoresheje ingufu nyinshi jewe ndashoboye iki kintu nabwo kizokwigera kinanira maze kwishama ikintu jewe menya ko ico kinabari ico nyene niyo mpamvu je mvuga ati indoto yanje jenzo ikurikiza indoto za ufise no munsi ivyo ushaka kugerako nivyo kunda amagara yawe atifashe neza ikigo c'ubuvuzi kama no Burundi kije kugufasha kuyabungabunga biciye mu kwirukana indwara nyinshi zatsindara mu mibiri ya benshi ubwogoye estoma hemorrhoide amara imitsi amagufa diabete hasima amasineziti gitigo amahaha amafyigo hypertension umugongo hepatite parasite infection z'ubwoko bwose ibivyimba prostate inguvu nke mu mabanga yabubatse kubura vitamine hamwe n'izindi ku biciro bitavuna nyaragasa witure kino kigo uzosigara ucira umugana abandi uti harabaye ntihaba habaho indwara yahazwe kumpitana mwena no Burundi nkira mu Kanyisase dukorera mu gisagara hagati ca Bujumbura ibarabara rya Oni kukabarabara kaduga kwa Binagana neza na neza mu nyubakwa za Sokabu ya kera no Burundi amagara meza mu biganza vyawe. Ladies and gentlemen, hope you are doing good guys. Naka tumeze neza turashima haraho ni wabikora uno munsi n'umunezero ugeretse ku wundi amasana mu nkano aracari wa undi is the one and the only to Santres gent kwandi kubera onse the son guy Dr. Flow aka Diko aka the ambassador inoni Diko Entertainment nakira kano ga princess gatoya ariko munini muraza kumva impamvu ndakise gatoya ariko ari munini cyane ubona yuko fata mikoro yiyegereze tugire dutange ikiganiro cy'umwaka turavyemeranye ego bwira abantu ngo turaje kubaha ikiganiro cy'umwaka yitwa Irsa niyo nkuru narinzi ngo naragiye bagiwe cyane niyo nkuru oya nuko nyene aka nawe uvuga utuzina bagutazira wowe bagutazira gute je navuze utuntu bantazira twinshi jewe ku mazina nyene y'akazi basi yo kina filime banyita niyo nkuru nk'ijya AGATSIRIKWA NTIGAHERE banyita niyo nkuru kazi amapija nazoza bamasando imwe yo zose banyita nice mu mazina yanje abavyeyi bampaye nkuko nyene numvise kuyo yivuza amazina je nitwa niyo nkuru Irsa niyo nkuru Irsa kabisa niyo mazina yiwe
wavuze muntu ze mu gatsirikwa witwa niyo nkuru Katya. Nuko yari yitwa kabisa. Niyo mpamvu atangira nabiyibutsa uno mwana mu mwibuke neza na neza muri filime Agatsirikwa Ntigahere, nimwe mu bantu mutazibagirwa, umwe mu bantu bakoze amateka, umwe mu bana baryoheye abantu, umukinyi adasanzwe yayibonetsemo. Ndakubishe ikintu gihari tuba tukivuga ijya filime wayikinuma naguca inyuma ijya filime wayigiriyemo amateka meza kabisa. Merci beaucoup. Ni filime wari uhamagarwa n'umuntu yitwa Ahmed, kandi akiguhamagara yakubwiye ati tugiye dukore filime kandi izoba nziza. Wowe wari wiyumva gute nk'umwe mu bantu bagiye gukinana n'abajya abantu duhava tugerako? Utubwire uko byari bimeze, wiyumva gute? Urumva nararyohewe kubera bajya nari nzi uko bajya bateye imbere cyane. Urumva nararyohewe cyane, mwamaze kumbwira ko tugira dusore sinema shasha ari Agatsirikwa Ntigahere kandi nacyo ndi nararyohewe. Urumva nararyohewe bimwe bidasanzwe, bimwe by'amateka. Yararyohewe kabisa. Anyway, ndababwira ngo umuntu uraba ikiganiro ntukimare uri umuhombe. Ikiganiro nifuza yuko duteramana tukabana 5 kuri 5 kuko turaririmba turatamba murumva amateka ya filime sanzi gutamba ni amapiano ibisirimba byose arabihize, turaza guterama muze kugumana natwe kabisa. Sasa naguhamagaye muragiye muri turuna, ubu baramenye ibyitwa ngo amaturunaje byose urabizi. Ego kweli byose ndabizi, no bandi umusitari nk'uko nareka kumenya bijya kweli. Ubu waramaze nawe kumva yuko uri umusitari kubera niyo nciye ku ishuri ngo ujya mwana ngo siwe yakinya Agatsirikwa Ntigahere. Yesu wenyine mwana cyangwa abantu bose baramenye kwe baramumenye. bamwe bakamudushimwe, abandi bakagenda babwira ba mama wabo ngo mama n'abari kumwe n'abana biwe ngo mama ngo hera ba wa mwana akirinda agasubira inyuma kunda bisura yuko yo bari jewe. Wow. Nino musimvye kishuri twawe nyene n'umukobwa ambwira ngo Katya ni sawa. Ndavuga ngo wewe witwa Katya, so ndavuga yasa amazina yanje abo nino mazina yiwanje ntwa Irsa. Shavuga ngo yego shango wakinye neza ngo je ndumufana wawe. Wow. Bisigura yuko ubu Irsa turi kumwe asigaye afise abafana bamwe ndabazi. Bamwe muri burabazi. Uca wiyumva gutero nk'ubuhuye n'umuntu akavuga ati wa mwana tumwe turyohera, we uca wumva umeze gute? Ndaryoherwa. Urumva mbanzi yuko indoto yanje mama ndota buri munsi ngiye kuryama ndanicaye sinziriye gusa ariza mu bwonko bwanje. Urumva unasinziriye urabirota? Ndabirota. Urumva imbanye nefise umengo tiko ndakina filme ninje nabaye nyene umwana mwiza, abantu bose bahagaze no mukasha ndikunda nagira n'ikintu na cyose cyaco cyose kuki mwana ngo twaramukunze. Yego cyane. Come on. Welcome, karibu. Kweli. Irsa mustare w'umwaka kabisa n'uyu. Kwishure umaze gusubira kwishure wakoze ijya filme bavyakiriye gute? Abana mwigana nabo nyene baramenye yuko wabaye umustari? Barabimenye. Kana batera inkuru gatoya. Urumva mwigisha nje yarampamagaye arambwira ngo Irsa ni sawa, kubera twe kushiri iwacu banyita Idrisa. Kubera mu wa kane ndiko ndakina ku Agatsirikwa Ntigahere, madama nje mu wa kane yarambagije ngo witwa gute, ndambwiye Irsa cyayumva kari Idrisa acapfa kwandika uko nyene, no mu wa gatanu ndi baca banyandika uko nyene. Bandika Irsa Idrisa. Niko gusa niyo nkuru riguma ari kujya nyene. Niyo mpamvu naciye amenya yuko ari jewe kubera no mu wa kane nuko nyene baca bandika Idrisa. Oya gusubuna Irsa. Hamaro musinye madame yanje yarampamagaye nyene arambwira ngo Idrisa ni sawa ngo wese wakinye ya filime Agatsirikwa Ntigahere. Ndambwira yego. Acambwira ati ngo none wewe kandi je mwana bitwa ku ishuri nyene mu bipapuro ndonga 19 Sylvent. Uronka 19 Sylvent? Urumva ni kane gusa kaba kananiye nako nyene kaba kancanze. Uraciye ubwenge kabisa. Ama rero madama ndo carambwira ati ngo nukuri bijya filme subiye kunana ngo utize kwanza neza ngo toshaka umenye ja kwiga. Ariko je nari naramubwiye none
madame wene afise indoto yo ariko yarafise indoto nawe nyene yumva hejeje amashuri acabumwigisha umuvyeyi we yaramubwiye basi nyamba umwigisha par exemple nkunyene je yambwiye mwigisha we yaraje aramubwira ngo oya ngo navyo umwigisha niko wabwiye mwigisha wawe ni ukuvuga yakubwiye yasa n'uri karakubuza ati bino bintu by'amafilme bihebe urashobora kuyobegwa urashobora gutuma unanirwa ati none gamwigisha je ko ndonka Disney Silvent ati tubanze tukivivure urumva ko nciye ubwenge ati nyuma wewe uciga nimba wari ufise indoto yo kwigisha barigeze bakugwanya barayikubuza ya madame yanje acambwira ngo ya ngo basi ico shase kuvuga ngo wewe ibyo bintu by'amafilme byashobora kukonona bikakugira umutwe ukaba ikijuju niko madame yagusiguriye ndavuga sawa ariko madame jeyo niyo ndoto yanje fise icambere na mbere ndafise indoto yo kwiga nkaheza amashuri ndafise indoto urumva yuko icamashuri ndagifise ki umwanya ndafise indoto yo gukina filime nka Monstare wa hejuru ndafise indoto yo kuririmba indirimbo z'Imana urumva ibyo byose ndabikunda kandi n'iby'ishure uvuze ngo nabiheba ndabikunda cyane gose ni ukuvuga ngo indoto zawe ufise zo gukina filime ko Monstare wo hejuru ukaniririmbira uzisangiye n'ubundi n'indoto ufise zo kubandanya ukiga amashuri ukayaheza urumva n'ishure sinoriheba ngo kubera filime sinoriheba ngo kubera amashuri no kuririmba sinobiheba ngo kubera filime no kuririmba sinobiheba ngo kubera ishuri ibintu bitatu byose urabikeneye ndabikeneye kandi ndavyifuza kandi ubuzima bwanje bwose sinifuza ubuzima bwanje bwose ko iyo ndoto yanje nayishikanya mbari Imana yampaye kubera jewe benshi bavuga urafise izo mpano zose uriko uravuga wow mwarimu rero mwigisha umaze kumuhumuriza madame yarahumuye canke no baracafise ubwo bati mugabo Irsa urazi ikintu nibaza ntuzebaze ko madamu wawe kwanga yari yagize ubwoba yuko hapfa biheba nsema mbona cyanda kubwira yuko navuze nuko urumva madamu nshise kuvuga ngo yabivuze ngo ashaka yuko ngo ntabandanye kubera nawe nyine arazi yuko gukina filime yuko nawe nyine hariyo filime zigisha na filime z'ubutera soni ariko je yabonye yuko ata filime z'ubutera soni zihari yavuze ko ari sinema yigisha kandi irigisha ikerekana yuko n'abana bafise umwanya umwe ubwenge naho babona ngo off cyangwa gusa na muvyeyi yobwira umwana wiwe uko ubu rero mwigisha yaratekanye kandi aratwigisha neza turiga neza ko yaramaze kuntahura ko nawe nyine amaze kumubwira yuko nawe nyine ahora afite indoto y'umwigisha cyambwira oya hasi kukwanga n'urukundo ndagufitiye wow erega yuze kugarariza yari guhava gutuma umuvyeyi yego kwese kandi na papa niyo nari kumujana ni ariko ajya papa yari kumbe ko navuze nibibi ariko canke ubita kandi papa yibaza ko ibintu byo gukina filime byo hava binyono na mugu hanyuma umaze kuyikina abona ubandanije wironkera amanota kandi dari naramuhaye nyene iyo nota anushikana ni nusura zikaye ko nusu dola tugira 20 ndayirenze Irsa wobwira iki rero abandi bantu benshi hari abantu badukurikiye b'abavyeyi hari abandi bigisha hari abantu benshi babona umwana agiye mu gisata ca cinema canke muri bino bintu bijanye na entertainment umuziki film bakaca bagira ubwo batuyu biramunaniye no kwishuri ntajya zosobera gutora canke uno mwana agiraje mu ngeso mbi wo babwira iki ndakubwire umukinyi w'amafilime uwari we wese usanga ubwenge nta kijuju co kina filime nta kijuju co kina gute niko nibaza n'ikijuju co kina filime naco nyene coheraya nico menyekana ariko bamaze gukubana nyano kabiyere kitwa umusitari nkuko wewe nacakunani wow bahumure rero urumva wow niwe Irsa bababwiye kabisa anyway bisigura ngo iyo uri ku ishuri hari udukino twinshi hari utundi tuntu tuba je namaze kumva nk'umuntu afise ingabire nyinshi
hari akantu k'akakino canke k'akaririmbo ubanza ukadukubitira imbere ko tubandanya vyose kabana cyabo ego nk'akantu k'abana iyo ndirimbo je ndayifise ngo tukatambana ndagatambane nawe basi ngo tukakine twese je ndakatwa kukanyigisha ngo we gusura kamenya ngo tukakinana none Irsa je nukuri kw'Imana je ndazishobora bitigata kwigisha none kubera iki wanse kundirimbira ntarinze kuza ntacu nyigisha nanje basi nye basimanze ndayiririmbe wowe ukoze bayiririmba yurururuwe mawe ifunde rirandi yakuriye uriko kora ikintu ariko ndatutu irakabona ikuriye na mukobwa tutu mabukwe yafashe ishati nanje ndamufata iyindi hewe mawe urambariza ujya mwigeme amahera yarafise ntiyatevye kuyigina no ku mufuko kuwatabuze tukawushonesho nuko kavuga ako no kagerageza yererere mawe ifunde rirandiye yakuriye uri gukora ikintu ariko ndatutura irakabona ikuriye na mukobwa tutura vuko yafashe ishati nanje ndamufata iyindi hewe mawe urambariza ujya mwigeme amahera yarafise ntiyatevye kuyigina no ku mufuko kuwatabute tukawushoneshone safini tukawushoneshone okay ni ivyo rero turirimbe it's okay hari ikindi none no problem none turagira n'ibimenyetso none oya banza wikomera amashi kwera uranyemeje wow none nkino ndirimbo wayimenye wayikuye oya nanjye nakabonye muri TikTok kandi nakabonye umunsi umwe gusa oya ndakamenya ndavuga kana rigiye bukambatse nanje bambajije akabana nanje shamita fata ko nyene kandi urabona ko ariko keza kandi gafite ubuseriye bwinshi none uraba muri TikTok mu telefone ariko ko data telefone fisa ariko yatanze y'umubanyi yitwa Maberinera umwana we wa mbere twa Birinera muramutse mutashi kino kiganiro azokiraba muramutse yitwa mama Birinera mutasha tinda kuramukija uri hose Irsa aragutasha mubwire muri kamera ndakuramukija babiri iyo Irsa ari yose aragutasha wow kabisa ucu kabona kuri TikTok kara kuryohe naje ndagashira muri nani ndani yuma mafoto wakabonye rimwe uragafata ku mutwe kubanzo nakabonye rimwe gusa muri TikTok nta bintu kari kanditse ko canke kari kanditse ku muntu yitwa hejuru hari yanditse ko muracibuka izije za kera mwana uribuka kabisa urumva twarazizuye zari za kera nka 2023 oya hozi kera cyane ahubwo nko muri 19 nko muri 1995 aho hantu urahumva erega zikera cyane Irsa aho haheze imyaka 25 kuva muri 19 33 umve wongeretse ko 25 kandi nukuvuga rero mwe mwazuye zinoje nizo bakina kera mwe none utuwanyu mukino no munsi tumeze gute twebwe wa mukandi wongere kumpamagara nagira ndaguhamagare kandi oya mukino twikora tuvuge gusa mu mazina nta mukino kwa wa Uyisubitwenga ngo tugakine nako Irsa ndasabye nimba batashimye kajya singaruka tubwire nade mukino twitwa kwa wa
wa nikuni chawa wa piga dende piga wa nani yonyene nani yo sina dosine estope sina mama dawi saka nyene nyena maya be right maya ndayizi negeze kubona yongira nori bagiriye negeze kubona na Miriam uramuzi akana kitwa Miri ndi akana usumba nka jewe gusa Miriam ko arasumba ubusare yamaho yagakinanye ko Irsa akusumye ubusare we gusa benshi na manda bibabwiye akavuga ngo ngo Miriam amaze gukina filime namwe jendatse usanga amaze gukina nka 6 kwa sumu kavuga ngo Miriam amaze gukina sinema Miriam ngo ahubwo ngo nadosha nabwo reka shareka wahubwo ni utabizi ujya Miriam ujya n'umustar narabonye no muri foto aherutse mu higanwa ryitwa Irebe Best Influencer navyo babonye hari higanwa yagiyemo kandi yararonse agashima bamuhaye igikombe iryo higanwa ryitwa Irebe Best Influencer Award bagiriki bariko bararonderamwo abastar bafise ivyo bakoze bigashika ku mitima y'abantu hanyuma abo bantu bakiga biciye muri ivyo bikorwa vyabo Miriam rero yaragiye muri art et culture nk'umwana y'influence afise ico yamaze muri cinema nayo ngacha mbona menga nabo star gusomvya vraiment ubustar shabajya na wewe ubustar mugenza wawe impamvu mvuga ko asuma ubustar aha nari nzironka n'igikombe mwe mwumva ivyo bintu byaba bisanzwe kweli ahubwo nawe rero nakwereke uyu mwaka wa 2026 ukore cyane ujija higanwa ugenda ucunaritwara ku rwego rw'igihugu birashoboka ndakubwira akantu ushobora kumusumbya wewe urukina filime ukaririmba ukamenya no gutamba mukana Mirara aririmba yamaho iyo nyene ndire bujaranjohera urumva niyo nge muri YouTube nandike iyo nyene ririmba gato yatwo ko numvise atasha ari umufitiye nubwo we bagusumbye ubustar ririmba ko gato kumva karemba ke ndamukunda nashashi wow nanyombe ndamufitiye ko kweli ko nzoja kumuraba umusubi yegereza ka mikoro bukebuke ati nta beef na beef kweli Miriam kweli nanyombe ndamufitiye uzoja kumuraba nzoja kumuraba nyene uvuga ati ni twebwe basitare b'abana tubayeho muri kino kinjana none navyo bona wewe ko muri gukora amateka ku myaka mikeya arakanire y'abankutse uyu uzokuru turi imbere ho baca kuri vyamaho numva gatoya tuwibuka Miriam ndakibutse bavuga sengigira papa na mama ubu mani barabara iyo nkoro ya moso muyaga ni umanagura amahitamo mabi shase kuyakora jani bukiragi papa mama bambwira bati mwana wanje uzakunda ndi use ubaha Imana uze uba menga chopa uzogendera iragi nabyeyi nicyo ragi tuguhaye vyamaho yonyene ndibona nanje ndafise ko nzosohora we nawe we rero nico du ushatse uriyemera mama urafise nawe ndirimba amapiano cagiye ko watanye amapiano n'induru ziravuga bya bintu vya tu by'amapiano iyo nyene oya gusaja ni Imana ni gospel ni Imana uyu munsi ndagufise turirimbire ko gatoya tukome turirimbiza Amerika kwitamba naramaze gutegura ukuntu bazoyitamba nabwo navyo mutse oya no mu rupapuro namaze no gusinya naravuze nzokora uko bishoboka kose indirimbo nabwo nzokigira ndaye paka ndayisohoye uburundi bwose bukayibona ataguko nzoyigwanira
ucura bisinya ahantu nukuva waranditse irahera ifise amakopere anga ibitero bingahe ni ndende nimba ari rap nimba ari hip hop gusiragenda inyaruka dukubitireko akantu je gusa ndayigira nicaye uyiririmba uhagaze wongera uyitamba kuzi kuririmba ukamenya no gutamba twagiye action Mungu Baba, sina neno la kujificha mgongoni. Mungu Baba, sina neno la kujificha mgongoni. Walikutia msalabani kwa juu dhambi zetu Baba, nimekuja kukuomba msamaha kwa sababu ninajua kwamba uko na Roho Mtakatifu, na ni kwa sababu najua kwamba uko na Roho mwema. Mungu Baba, sina neno la kujificha mgongoni. Mungu Baba, sina neno la kujificha mgongoni. Sina neno la kujificha mgongoni. Reka ngezaho osha wishaka bizobarambire kweli tenda yakomye. Wow kabisa sha ndakwemeye kabisa za mpano rero je bundi ko ndemera yuko zifise zose. None ko waririmbye mu Giswahili nkino ndirimbo urazisigura mu Kirundi gahisa? Ndewe boreka kumenya ico gisigura kandi ari indirimbo yawe ibatse ari wowe wavyiyandikiye. Hari abantu batumva Igiswahili wariko urashaka ino ndirimbo irimwe ibiki? Je nyene nohera hagati basi nkababwira nk'ikintu kirimwo. Icambere na mbere novuga ni yuko Mungu Baba gisigura Yesu mana, Mungu Yesu Baba Papa mana nkuru. Hama sina neno sifisi jambo ryo kwinyegeza mu mugongo wawe. Urumva basi la kujificha sicha mugongoni. Urumva mbashase kuvuga ati na jambo na nawe wogira ijambo ukarinyegeza Imana yawe ukarihisha Imana yawe ibyo byo kunde ukarinyegeza inyuma y'umugongo wiwe byo kunde cyane nashase kuvuga hamwe nakijya nabo kuna watu walisha kufa hari abandi bantu bamaze gupfa, hari n'abandi bajyamye mu bitaro banalazo hospitali bajyamye mu bitaro n'abandi bagonze nabengine barisha gonga hamwe na rero jewe nikingari kiniko muzima. Urumva nje ndacari muzima, ibyo byose ni kubera urukundo rwawe, ibyo bete ni kwa sababu moyo wako upendo. Ibyo byose ni kubera urukundo rwawe, niyo mpamvu washikanye n'ino saha nikiri muzima. Urumva ni Igiswahili ariko abafana banje ndayibasiguriye gato. Hari genzo yiririmba no mu Kirundi nimungira ikibazo umumanya gusa wo kuyiyumvira kugira ndayimenye neza nk'ubu nopfa guturupuka ngo ndayigire ariko sanga byinshi bincanze nkavuga nibyo ntari napanze kuririmba. Kabisa ndavyeme twigarukire muri filime ntitugume mu muziki kuko abantu babana gukunze cyane muri filime Agatsirikwa Ntigahere. Nakahe gace woba wibuka muri filime mu Agatsirikwa Ntigahere wakinye ukatubwira abantu bace banavyibuka neza? Hari agace wibukamwe agace kagukoze kuko kandi nawe uvuga ati hano hantu kwe harankoze mu mutima canke message ubutumwa burimo ku ruhande rwawe kuko ni birebire cyane gatoya gusa gato
da gusa je sinokwibwira basi ikintu gusa no kuvuga ni ikintu gikimwe jo sinema narabonye kujya kadoha vere nyene mama wanje basi ndamwite mama wanje kugira mu myibuke ko ariko nawe ndamwita kiyo sinema y'agatsirikwa ntigahere ku bushitse buheze rero bambwi hajya nyene nyine mama wanje ari mu bitaro bakaja kumutora bakamutora kajya gakobwa kishanse ariko sinakavuge ngo kishanse kajya gafite umutima myiza mukaboneka uri kurabivuga muri filme kurabivuga nk'uvuga filme nari ndamwanka muri filme ujya ko ari chance afite umutima mwiza nanjye ndamyikundira cyane nta nubone ngo muri filme ngo naramwanka nkagira n'ibintu atarashaka urumva rero kujya kuntu mama wanje amaze kumbwira yuko akomeye nanjewe rero nsha nitangura kwiha umutima nihaye umutima nyene ukuntu baza baranyirukana ngo kugira mama wanje baronke uburyo bwo kumwica jere naguma ndamucunga mama wanje naguma ndamucungereye nk'aba bogare biwe jere nari umbogare wa mama wanje aba bodyguard sorry bafise ikonosha nanje ntayifise ariko ntizinaze urashaka inutse ngaho uri umukobwa oya kandi umuhungu basi uzovyibuha bisanzwe nyene haza amaboko hama rero nyene kujya kumushosi agomba kumwica mama wanje ntajya rero naguma ndamufasha imigambi yose urazi yuko imana itigera isiga umuntu mu bibazo imana rero yaramubaye hafi kwana mama wanje bijya byose nimwibaze ngo impamvu yabigira kandi mwarumvise namwe bw'impamvu yabigira raka kurabaye ko umugabo wamukunda urukundo rwiza agastusenge temukunda azoca bareka n'ubuzima bwiwe n'urukundo rwiwe urukundo rwa kubera yo hava yinjirira ubwo atatanguye yo hava yinjira urugo atatanguye basi nk'ubu batatanguye gukundana papa wanje uwo mukobwa ataraza urumva umukobwa niwe atangiye gukundana na papa wanje hama mama wanje urumva mu bisanzwe mama wanje n'umugore wa kabiri yego umugore wa mbere n'uyu niyo mpamvu acavuga ngo je sinkinjire mu rugo natanguye azosa nk'umugabo wanje ankunda sinzokwemera mariage yanje ipfunike ngo kubera nyene rero rega jana cabyibuka naho nayikinye kera gusa si kera cyane ujya mwana ni kihe kintu yakoze kidasanzwe kisa nuko yakijije nyina we ujya mwana yakari ujya mwana nandi ko ndavuga ujya mwana ari jewe ariko basi ujya mwana kwe nafise ubwenge shobore gukiza mama ye kandi mu bumanyeri nka burya ibaze ubumanyeri ujya mwana n'umunyabwenge kandi cyane kandi ujya mwana urabona ko we yakijije nyina we hajya ahantu arakida hajya iyo ujya mwana atari rega n'ababye iyo ujya mwana atari kuba hari mama wiwe yari kuba yapfuye yamaze no guhamba bahambye ariko n'ababyeyi bazoze baramenya yuko abana bafise inani nyinshi urukundo rwinshi ku babyeyi rwabo yego kandi ababyeyi nabo bazomenya yuko n'abana hari icyo bashoboye nk'ubu bagwaye papa we nk'ubu yibereye mu bindi umwana niyo caza kukugwaza mwantahuye ndabatahutse nimba vyokunda ko bakarusho nanje sindahatahuye neza natahuye gusa kajya kuva yuko abavyeyi barafise urukundo ku bana babo kandi n'abana barakunda abavyeyi babo utwohereje ko nashase kuvuga ni nkuko mama wawe par exemple yogwara agwaye ukaco bukira umwana nyene ngana nka jewe ukaco wewe nyene ugwaye umwana umame mama wagwaye ukaco mutwara mu bitaro papa nawe nyene yibereye mu bindi nko mu kabari kari nwera inzoga atanuka gukunda atanuka kundana mama wawe wewe rero niwe uca ugenda gutega ugahiga ibyo mama wawe ajya ukamutwarira nko mu kwa muganga urumva yewe yuko na wewe wowe ufise urukundo rwinshi kuri mama wawe ibintu mva menga binasigura ngo wa mwana mutoya si byiza kumunegrija kubera ko ashobora kuguseruka ko mu bihe utari witeze akakurokora kandi umuntu munini yananiwe ukuntu yobikora ariko umwana kubw'ubwenge bwiwe akagira ibintu neza bikagenda ku murongo nka ni muri we kwanza wariyizi jangereka ngo gaca murongo ivyo uravyibuka agaca murongo mwajana navyibaye merugarageze umwana acisha umurongo neza akawuca neza ubwenge bwiwe
Shanta kwemeye kabisa. Hambavu ya chance wavuze ati burya chance je ndaramukunda ntimone menga twarazirana. Mama wewe ni mama wawe Kadora Vere. Abantu mwahure ijya timu nini muri tournage. Vyari bimeze gute? Kujya kuntu usanga muri kumwe harageze gukina bari bakwishimiye byari bimeze gute? Ninde mwagumana umwanya munini? Kuri papa na mama wanje. Twavuye muri film kudavuga mukiriko murayikora rero agatsirikwa ntigahere. Ninde mwamarana umwanya munini? Amede niwe yambwira ibiti bijya bintu bandikamo bakandika ibintu nyene umwana yovuga ajya script kuba niwe yagoma yampa niwe twagoma turi kumwe cyane niwe yagoma yanyereka ambwira ngo uzovuga ukuntu kuko ambwira rimwe gusa nanje niko naba nafashe ijambo rinini ndamubwiye ngo nirikunda cambwira vugiri havugiri hamiri gushika yose ndayamaze ego ko hejo umuntu kweri twagumana keshi ni director wacu Amede. Director ufata ningoga Irsa akubwiye script none ko abandi bavuga ngo ziya script za Amede ziragoye wewe kandi nawe ukabura umwana muto ntizakugoye hamwe bonavuga ati umwana biramunaniye rero tubihebe abantu ivyo bintu bibagoye kweri girayo barabanyabunebwe je bintu wonyene basi uramubwiza kuri director wawe je ibintu nabdashobora akamenya uburyo abigenza kugira nawe ubishobore nyoma muje n'abantu bodokina film bakavuga ngo naningira goye sene ngo yisene bampaye ngo je nayo noshobora ngayo bayiburije gusubstyle numbwira tumbirije ndakubwira wewe bwira director wawe icyo ushoboye n'icyo udashoboye nyawe asanga kintu gishoboye n'ikindi atacishoboye urambwiza ukuri we nazo camenya ukuntu bigenza nk'ubu akubwiye ngo akajambo gatoye ni kufata uramanza kandi ukavuga ko kajambo mvuga nakandi ugasanga byose urabikoze kandi atabwo bubwira kuko ikintu cyose gikoranye ubwoba nabwo kigera kiba ariko iyo uvuze ngo jendize ikintu kiraba kandi kubw'ubushobozi bw'Imana kiraba kamoge mu wa kane baguma bambwira ngo ngo uzobinanirwa ngo mu wa kane ngo biragoye hamwe ngo no mu wa gatanu nacambuga je nabwo bafise nani nzotuma ndubura ariko nizera shambona ndabitoye narabiti kandi naragiye wundi sekeme wallahi murashaka muzana mu iranda bereka makaya ngira ibyo mu wa gatanu muracabyibuka urabadana papa wanje kaje ubu niga mu wa gatanu narizeye Imana besha abandi bunyene baki warizeye Imana ico gihe ubwo bucurabure kurirukana ubwoba hacaza ukwiyemera kandi nakoresheje ingufu nyinshi ndabishobora urumva nukuvuga urafise nakantu ko kwiyemera muri wo kavuga ati jewe ndashoboye iki kintu nabwo kizokwigera kinanira maze kwishama ikintu jewe menye ko ico kinabari ico nyene niyo mpamvu je mvuga ati indoto yanje je nzoyikurikiza uko nshase ipangwe niko nzoba nshakanye n'ukuntu ipangwe wow abatibuka indoto yawe ufise ikomeye muri kazoza ni yahe hamwe n'umuntu wese yumva yogira uruhara mu kwinvestisamwo ace abikora je cambere na mbere nukuri namwe nimushavure urumva umbye ico nkunda cyane ego ca kindi kimwe wavuga ati ndaryama ndanasinziriye Irsa wibona he imbere ushaka kuba iki kabisa Desi kuvuga ngo fisi ikintu kimwe gusa nkunda je fisi ibintu bitatu nkunda kandi jewe hariho cambere na mbere shaka gukina filime nka duga hejuru kashika no mu birere cyo kinda gifisi ndafise indi ndoto ya kuririmba indirimbo z'Imana zikagenda ku murongo kandi abafana benshi b'indirimbo nkabaronka kujya kwa Muhimbari Arvera kujya je na Arvera ndamukunda kunaririmba no kuri yari yaciye mu quartier yacu ndamuramutse shambira ngo ni sawa yugaye ikiyo cyo ni yambonye yesu kimano arakuramutse erega Irsa bayabonye umusitare mugenzi ndetse mama ndakubwiye ko atari bwambone kugira andamutse neza rero ngo ni sawa star niko yavuze ngo ni sawa star ni ari kumanikira kwa
yararindiriye umuntu nyene yararindiriye umuntu nawe nyene bakina filme yaraje kumutora kuyo quartier yacu kwa niho yahoraba okay uko nyene hama rero nyene chaturanda mubwira ni sago ni yambonye kwa yarari mu telefone nawe nyene yapfuye kuvuga ni sawa ameze telefone uko ni sawa aragira rero iyo aca yugurura iki acambwira ni sawa star yaca mbona urumva ni ari kindore yaradekonye mugabo yaragusubije usanga atakumenye neza kubera yari muri telefone mwene mama telefone zizotumara telefone zizona twica okay wari kuravuga rero ati nkaruve uramukunda urashaka kumera nkawe aho ni muri gospel wari ukivuga indosho zawe wari ugeze kushaka unavuze ijyayo kuririmba indirimbo yuko ndayishaka nayo nyene mfise indoto yiyo kandi nakunda n'amashuri shire ko ndayaheza nkaronka diplome nkagira n'akazi nyene nishimye havuyemo bino vyo kuririmba no gukina filme ajya amashuri yawe muri wewe hakunda kugarukamwe iki wumva woba warayahejeje ni giki kuryohera wumva woba no chamba je nkanje nize no mashaka kuba umumenyesha makuru oya ntubibaze ngo nuko ndiwe nivyo numva shaka kubera ariwe niko vyari bimeze oya niko vyari bimeze wewe wumva wowe ni wayikwijije indoto yawe warufise ye narayigeze ko nimwe wamye uvuga sinayigeze ico wize nacana nyimara amuna ndabibabwiye nacana nyima hama rero jewe cyo nifuza kuzoba ndifuza kumuganga wa mbere tuze ndamvura abantu batishoboye wow Imana ibigushobotse wumva ubaye umuganga woze urivurira bajya abantu batishoboye baba nta amafaranga baba bafise hame kandi sinoheba ngo filime kubera iby'ubuganga ngo kwiga nkahita amashuri kandi sinoheba n'ubuganga kubera bya filime canke sinoheba kuririmba indirimbo ngo kubera ngo by'amafilime canke kuririmba indirimbo ngo mebe ngo byo ku muganga cyo kintu gishoboka byose nzobikorera carimwe kandi bitoba umunsi umwe wese wese musuma ndarimbo uwo musi nyene skina filime uwo musi nyene mbe n'umuganga uwo musi nyene gusa Imana niyo yabishobotsa abigumako sindabiveko namba wow kabisa ni Irsa bababwiye ababikeneye mwandike muri comment ndabayari imikashi yiwe mu mugurire canke vyigumirino ntaragera ariko kubwanje n'umwana akwiye ku blessingwa akwiye gufashwa cyane Irsa ntakunda kajyoshe nikahora mwitamiye ngo gusezera mba numva nyene menga sinzi ariko nitwo bimarira hano warumugisha kubana nawe naryohewe for real amwe mu interview nkoze ntobesha uno mwaka nishimiye ndyoherewe amwe mu interview twakoze nk'abane ko na Santrez yarameze neza kabisa wakoze kuza hari akantu wumva ku mutima wosigira abantu kwa tumaze umwanya twiyagira nzi neza ntakekeranya ko banagukunze cyane ego kwenda gafise kandi nari ngoma yako ndagashikako akanya ni kwawe hama nje cyo no kunobwira abafana nje bagira umusi mwiza kandi bagire n'umwaka mushasha mwiza hama rero jewe nzobasohorera utuntu hamye mu ndambirwa murumva kandi ndashimiye na director wanje Amedi ndamukunda cyane kandi ndamukunda urukundo rudasanzwe hama ndamushimiye namwebwe muzokwame munkurikirana ibihe byose ibihe bidashira umvise hama ndabakunda cyane ndabakunda umunezero wanje wose uri iwanyu bye bye reka dusezerane uko nanje ndagukora mu ntoki ciao ciao bye bye Dico Entertainment.